bro nibo bariko baragaragara mu sinema zikaze ndaguye nk'akarorero muri sinema zitatu ziranze amezi agera kuri 3 y'uno mwaka hariho Fanny gushika ino saha ntarasubira kunyemeza kuko ni episode ya mbere ni episode ya kabiri siko yisinema yiwe data ahubwo amashugwa abantu noya rega Fanny muri kino gihe nitwari tumuze nk'umukinya w'amasinema twari tumuzi nk'umukinya w'ama prank Fanny twari tumuzi nk'umukinya w'ama prank kuri Solution Cup na Wema Entertainment tunashimira Nela hariya Wema siko inyuma yo gusinya konte acarabona neza yuko bino bintu Mimi Mireille niwe muntu wa mbere yatangiye gukora lancement officiel y'isinema yiwe bari ibihumbi 10 ku muryango twari tubizi muri concert z'abaririmbyi Amede kandi nawe nyine kandi afise touch yo kwandika kuba yaranditse muri rya sinema ya Mimi mbaza ati ni kubera iki Amede yabihevye Amede yarabonye yuko atari umuhamagaro wiwe Amede yarabonye yuko atari impano yiwe isinema yiwe yasohotse no munsi ya data ejo hari sinema ya Mimi Kiramunda siko ariko ico nico cyari gikenewe habe competition muri sinema kandi yubaka competition ya business atari za beef zo ku mutima ariko estime ntiyarakwiye kuba bodyguard w'umuntu estime yarakwiye kwiha agaciro kuko aragafise bro siko soro tunamusaba asangize ubumenyi reka turamuse abantu bariko baradukurikirana kuri Ana Share 257 ni media nshaje je nitwa Arthur Batmix ndi nyuma ya kamera no kuri micro ya mbere imbere ya kamera ku gatebe kubusesanguzi ku gatebe kubusesanguzi hicaye yo wagwana amakuru ya ebana ilhamdu ndashima Yesu Kristo bro kigute man safi man je ndashima kwe umeze neza Imana gose ebana ndashima Imana kabisa nakomeye nitwa MC Gondo Sirayina aka the one only umuntu w'abana the brand ambassador w'igihugu cyacu Burundi nta n'undi muntu wabisangana siko none bro yo uraberewe ebana asante n'ubwiza bw'Imana erega iyo umukozi w'Imana ndabona n'inzobe yaje kwe ibaze iyo umukozi w'Imana rega ariko arihatira kunywa ijambo ry'Imana rivuye muri Bibiliya ni lazima kugira se neza urazi ikintu kimwe nariko ndiyumvira kabisa burya twaheruka gukorana ikiganiro rya maze mze kera ahubwo je ni ryambere ndagukoresheje ikiganiro cyane gose ni ryambere cyane gose hareze igihe kinini gose dore dusuye guriya kuri Ana Share ariko abariko baradukurikirana ndazi neza yuko bari mu mihinga igitsanzwe siko ndanabasaba kugira subscribe kuri Ana Share 257 siko ndazi neza yuko ari beshi bagiye batubona ku mbuga nyinshi zigitsanzwe ariko ubu turaje kuri ino mbuga tuvuga neza yuko ino mbuga yonyene mu gihugu cyacu Burundi niyo mbuga yonyene bazo bararonka ariko analyze meze neza cyangwa amakuru meza ikivugo cyacu ni analysis of Burundian entertainment mu gisata ciki cha entertainment cy'imyidagaduro bro kabisa yo urazi rero ego reka dufata akanya dushimira Imana cyane gose aho ndavuga mu buryo bubiri mu buryo bw'igihugu twarikukiye mu buryo bw'iwawe nka Gundosi warikukiye man yo abeshirega bari bazi ngo nibo mana ariko Imana ikirahaba abeshi bari bazi neza yuko umengo ntiwobaho utari kumwe na naga intwaro z'igikenye turasezerera kabisa ababirigi barasubira iwabo ego abarundi turigarukira iwacu bendera riraduga cyane gose man ariko turashimira benshi bagiye batanzwaye hariya nawe uko birakorako ego sasa rero no musi kwanza reka tubanze tubwire ni intro gatoyi y'icano ni cano nziza ni cano ije kuvuga ku myidagaduro nkuko twabivuze ni cano izoza icako imyihwezo burya analyze mu kirundi ni imyihwezo n'ubusesenguzi nibaza ko ari Kinyarwanda izo ziracako ibusesenguzi bwo mu myidagaduro yo mu gihugu cy'u Burundi ariko nivyaba ngombwa tuzojabuka kubera naho twimiriwe
naho twimiriwe gusa ikiburije nuko umuntu aza kurengera kuri about ya family canke ku ma eglise canke gucira urubanza umuntu ariko muri industry canke muri entertainment muri showbiz ivyo ndibaza neza yuko naho wonyitwara nta butungane wovujamo ndi yava kwakira azi rero bro ego uno musi turaza kuhera cyane mu gisata ca cinema canke filme zayo wacu cyane gose i Burundi yo bari bakumenyereye ahantu henshi hatandukanye ngende uravuga ariko tugiye kubana nga muri Anasheya shimire n'abantu n'ababosi batwizira bakaduha akazi gose shimire n'abandi bantu batandukanye bashobora kuvuga ati abanyempano reka tubashigikira aha rero ndagufitiye ibintu bigera kuri 6 wahavura birahamwe wavuse sangura icyambere ego hari umukinyi w'amareresi umukinyikazi umukinyikazi kiravugika murundi kazi umukinyikazi ni fresh okay yitwa Mimi Mireille ego nukuvuga ebana numwigeme mwiza ego ari ku rundi rwego cyane gose bro ariko hari amajambo menshi ariko aravugwa kuri we ngo yabuze umugabo ego afite imyaka myinshi ego urumva ego ni kandi niwe mukinyi wa filme azimvye yego ku butaka bw'u Burundi cyane gose bro urumva ego abantu rero batandukanye bagumana ibihuha byo kubura abagabo ikibazo kigaruka haha mbega ibi bintu byo kubura abagabo si bya mbere tuvyumvise ku bantu bari muri entertainment cyane gose satubi mu miseze bari bamurembeje ego ibi bintu biva kuki cyane cyane turaza kufatira kuri uyu Mimi Mireille n'aya majambo ariko aravugwa cyane ego urazi ndana gushimira cyane kubuzanye iyo debate cyangwa kubuzanye content y'uwo mwigeme bro siko yitwa Ndayishimiye Mireille siko Mimi Mireille siko reka tubanze twibutsa abantu bariko baradukurikirana ko afise filme irikira bikora mu bro yitwa Kiramunda kandi gushika nino saha burazi neza yuko Mimi Mireille kugira n'umwana avuka imuramvya bro siko avuka imuramvya bukeye nagira nimvukira avuka imuramvya bro siko ndazi neza yuko ari benshi bakora mutera pressure bariko baramutera pressure kumengo yuko Mimi Mireille yoba yabuze umugabo Mimi Mireille yuko yoba yabuze umushira mu rugo bro reka ndakubwiza ukuri hari abantu bachi batabizi siko Mimi Mireille yaciye muri siragirenze Mimi Mireille yaciye muri sirago nta muntu atazi saga ziwe siko Mimi Mireille ndibuka neza yuko abazi history abazi urugendo rwiwe muri cinema siko yaraciye mu bintu byinshi by'utandukanye kugira ve imuramvya mbaza ati mbega yahavuye imuramvya bigenze gute iwabo ntibisanzwe bro yavuye imuramvya bro agize iki akubaguwe n'umuhungu bro siko bitwa neza yuko basengana muri eglise siko ariko yaramufatiranye ayo namwe makuru tugira turonka heshe gitsanzukanye canke iwabo kugatumba Mimi Mireille kugira shiki Bujumbura kugira vi muramvya yarashoboye gutwara inda siko hariho benshi bakora mutera pressure ngo Mimi Mireille ngo arakuze ngo ariko Mimi Mireille ngo harageze uko wubaka bro afise ibikomere bro afise ibikomere ku mutima Mimi Mireille yubatse ingo zibiri disambuka bro afise abana bagera kuri 2 man siko biraza kuntangaza yuko ariko ngaho nyene turashobora kugaruka izo ngo zose zasambuka gute yananiranywe n'abantu bose ahubwo nico gituma renza kugaruka kuri ico kintu kubera ko abo bantu ko baratera pressure bamutera pressure ngo arakwiye kurongogwa siko muri kino gihe yarakomerekejwe abo bantu benshi bagiye bavana ahubwo bamutesheje umwanya abo bantu benshi turazi life yabayemwo Mimi Mireille kugira vimuramvya agenda igitega niho yibarukiye umwana wa mbere bro yitwa Prince siko umugabo wiwe wa mbere ukungene bavanye benshi hari ivyo banazi ariko bisigura neza yuko bavanye byari bikwiye ntibareke kumutera pressure kuko ko abo bantu bose bashoboye kubakana na Mimi Mireille bro ni wari umuhamagaro wabo ahubwo bari baje kumukomeretsa umutima niba mureke akore kubera gishikino saha Mimi Mireille ari ku kivi
Mimi hari ku kazi Mimi hari n'umwanditsi gushika ino saha afise sinema ya mbere mu Burundi ndagasubiyemo afise sinema ya mbere mu Burundi iri kirakundwa yitwa Ciramunda ikiraronka views menshi twari tumenyereye intore ntindironka ama views menshi ariko gushika ino saha Mimi hari niwe wa mbere ngaha mu Burundi kana sinda niwe Murundi kaze canke umukinyi w'amasinema ahabwa inoti nini canke inoti tubuze kugira aze muri sinema yawe. Ico namuhanura mushiki wacu nakura akazi siko ari ku kivi ivyo bintu vy'ama pressure ivyo bintu vy'inkundo mukeneye kuza kumubabaza mukeneye yuko kugira ave mu kazi canke aje kugira pressure y'urugo kubera twarabonye hari abahungu babiri bamutesheje umwanya hari abahungu babiri bagomvye yuko Mimi Mireille tubura kariya yiwe ni kuvuga babagabo biwe bavanye siko ahubwo ico no muhano naco co niyitonde bro ntabone pressure y'abafana ntabone pressure y'abo bakinana amasinema ntabone pressure y'ikibano canke y'umuryango ahubwo nagume ku kivi bro ndakubwiza ukuri nuko ngaha mu Burundi kumenga agaciro ka Mimi Mireille bari kwarakabona Mimi Mireille mu Rwanda no mwamikazi Mimi Mireille mu Rwanda benshi baranamuzi Mimi Mireille mu Rwanda tarabonye bamutumira mu ma event yabo man sindakubese nta mukinyi ko mu Rwanda aruta kwatinga Mimi Mireille mu bakobwa kubera Rwanda gogo twararurenze bro Rwanda gogo turuzi muri image gukina comedy ntituruzi muri image gukina ama film u Rwanda twarumenye muri entertainment kubera Kanyomvya canke Papa Sava canke Ndimbati aho n'abakomeye banashimira yuko Mimi Mireille yagiye hariya arabicitegerezo c'abandi gushika ino sahari abakobwa bo mu Rwanda ko barahitinga ariko bize biciye kuri Mimi Mireille agaciro Mimi Mireille afise muri sinema y'u Burundi bro sindakubeshe iyi ni inkuru benshi batari bazi muri new generation Mimi Mireille niwe muntu wa mbere yatangiye gukora lancement officiel y'isinema yiwe bariha ibihumbi 10 ku muryango twari tubize muri concert z'abaririmbyi hari umunsi twari twigeze kubona umunsi numwe lancement officiel bariha ibihumbi 10 ku muryango bro ariko yaravyitwayemo neza aravuga ati jewe nifise confidence jewe ndiyizeye je ndiyemera simbona neza yuko ukuntu muko muramutera pressure abafana muri ko mumubarira ngo urumva ngo arakuze bro Mimi Mireille n'umwana mwiza n'umwigeme mwiza akwiye urugo kandi ariko ni mumureka kore ni mumureke aje ku kivi Imana yonyene niyo izo hitamwo uwo bakwiye kubakana apana abazo baje kumutesha umwanya ntabajya abandi baje kumutesha umwanya bagiye mu buzima bwiwe akeneye gufokasinga cyane ku kazi cyane gose kubera ari mu kazi bro ubu niyo sinema ya mbere baza ko nayo majambo atanayara niyo sinema ya mbere aguma mu kazi filme yiwe biriki vyifatamo neza cyane narabonye ryari hari n'umumeshe makuru yakimubaje no kigandira mubaza ati Mimi Mireille mbega kuri umwana mwiza ni gute Mimi Mireille wewe ubuze uwo mwubakana yaracishuye neza ati igihe ni kiragera nigihe c'Imana ico namuhanura coco nakore kubera Mimi ari mu kazi bro kubera saga yaciyemwo abaje bamutesha umwanya nta numwe atabizi niba mureke akore abandanya akazi kabisa safi reka tugende kwa Alvera Muhimbare amakuru yiwe dufise icambere aheruka gukina sinema ku ntore ntindi kabisa intore ntindi yaraheze aheza amezi ashika kuri 6 atandirimbo kandi turamuzi muri Wema Entertainment cyane gose bro Alvera biravugwa yuko yoba yagiye muri Tanzania kupagasa kurondera amahera nkuko wewe uva ngaho ukaja mu bubiri ugiye kurondera ubuzima bisigura ko impano ziwe yaziciye amazi urazi ivyo yaramaze gukora yaziciye amazi urazi unyibukije ikintu nisi gituma ndiko nakubara neza yuko umuntu atazoba ariko arakurikira kuri anashare azoba ariko arahomba bro siko unyibukije ikintu ikiyago twigeze gukorana na Alvera Muhimbare bro Alvera ambarira ati jewe ngira mpebe gukina sinema ngira mpebe no kuririmba kuko biranandusha
siko ariko tugarutse ngaho hantu nyene kuri ako kantu nyene ko nyene uvuze biranandusha iyo umuntu akora ibintu bimugoye biba ari ivyiwe ego urazi none igituma yakavuye ko binamurusha bro bino bintu naho wo bukora gospel siko ariko hamakenewe ubundi buryo bro kugira tubone ukungene tubaho bro Jake yago twigeze kugira ngo rero mbari ati jewe naranicaye no mu nzu ndavuga ati bino bintu naje wo kumengo ndikunda tumwanya bino bintu ndikunda zamwe ndahezagira abantu benshi ariko nta buryo ndikunda bironkamwo nisopa bigiye bitandukanye ariko tunashimira cyane nela hariya Wema Entertainment yaciyiza iramubarira ati kora akazi tuguho mutaye mbega urazi neza yuko iyi ni exclusive benshi batayizi mbega urazi neza yuko gushika ino saha Alvera Muhimbare ari baze cyane n'urudandazwa rwo kugurisha impuzu nufise ngo yaruguruye shop mu Kamenge afise shop kuri duze yitwa collection Alvera collection okay siko ego inyuma yaho avuze ikiyago twayazarambarira ati yuko agiye guhakariga cinema no kuririmba ariko Wema Entertainment ica irabibamwo iramuha ubugira avuga ati mwigeme wacu ukora akazi hama turagushigikiye tunabashimira cyane hariya Wema Entertainment kuko yafashe impano bafashe impano siko ariko hari n'iyindi nkuru benshi batari bazi mbega urazi neza yuko inyuma yo gutegwa pressure Alvera Muhimbare ngo ntari mu rukundo mbaza ati mbega Alvera Muhimbare bigiye kumera gute mbega ari mu rukundo nande no yaciye mu rukundo kubera pressure yaciye mu rukundo kubera pressure oya inoti yarayironse ivuye muri Wema Entertainment arasinya kontra siko arasinya kontra na Wema Entertainment tunashimira nela hariya Wema siko inyuma yo gusinya kontra acarabona neza yuko bino bintu Imana ibirimo siko bino bintu reka ndabibandanye aca dusohora isinema yitwa indirimbo yitwa Kurutare siko yabikoze neza yarasohoye indirimbo yitwa Kurutare kuko yari yaronse umuntu aje kumufata mu mugongo inyuma yo kwiheba kugira yerekane ko mengo arahevye si nema no kuririmba ariko mbaza ati mbega inyuma yo gutegwa pressure narigeze no kumubaza ati none Alvera ku myaka ufise uzoduha invitation ryari uzoduha urumva nawe urimwo mu bantu bavuga ngo ntibarongogwa icyo rero kimubajije kuko hari haize igihe kinini ndamubona ari nyakamwe siko ariko arambarira ati mbega gundosi mwebwe bahungu no biteza gute ati ahubwo nimubanze mureke manze ndondera ubuzima ariko iyi ni exclusive benshi batazi gushika ino saha Alvera ari mu rukundo ari mu rukundo n'umwe mu basore bo muri industry muri showbiz muri entertainment gospel canke profane ivyo yatubwiye urandindira gatoyi turacagenda kugira ndabahe ukuri kose siko baribuka igihe Alvera atakaza page yiwe ya Facebook avuga neza yuko page yiwe bayimwivye bro siko page yiwe ya Facebook yitwa Alvera Muhimbare aha arera hagira hakore umuntu aca yibuka ikintu cigeze kuba mbega muribuka yuko igihe Alvera bamwivye page yiwe ya Facebook umuntu ninde mbega yamwitangiye amuha imbuga yiwe yahora akoresha ayikoresha nka page ya Facebook atarayihindura izina ayandika ko Alvera Muhimbare avuga ati tora ndayikugabiye nizi accent aze kugabiye zibe gwaho ndayiguhaye kubera ubuntu numuntu ari muri entertainment iyo page yavuga biography y'abartiste bacu bro yavuga biography ubuzima bw'abartiste bacu aho rero biza gusigura yuko uwumva neza yuko ari tayari araza kumenya ati mbega ndiko mvuga uwo mukunzi wiwe ninde naje nibaza ko yazimugabiye bari mu rukundo ega mani wewe wavuza sawa aho cangaruka ku kindi ca kabiri urazi neza yuko rahaize imisi mike Alvera Muhimbare yari yakubitiye muri Tanzania gato ari naho bivugwa ko yobagiye gupagaza yaragarutse ryari
inyuma yo kugaruka baribuka umuntu yamwakiriye ku kibuga c'indege amwakira nk'umwamikazi wiwe aje anamufitiye n'ishugwe aranamuyambira bimwe bavuga ati uyu muntu bafise ico bapfana atari ubugenzi ahubwo ari urukundo rwa rundi mu misiri imbere bagiye kuduha save the date invitation. Iyo ni izina tuzogaruka mu kiganiro c'ubutaha. Sinza kuri bo barira ahubwo umwana w'ubwenge azubutahura ati mbega nindi yamwitangiye kugira page ya Facebook ya ALVELLA imbuga ziwe zibandanye ziri mu kazi. Aho rero bahaye akazi. Ni challenge bahaye bro. Ni challenge. Estime nawe nguwo turamubonye na bodyguard. Sasa. Aha rero aha. Amasinema yanse. Canke Estime rero sasa. Estime twarabonye ugwego rero aba bakinyi. Bagufitiye umubiri. Je ndibaza ukeneye ucuja muri gym kwere. Ndiba dutangwe gukina sinema utangura kuyabonesha kuri gym. Numva rega ngo nibo bakundwa n'abakobwa n'abamama hubwo n'abagore bafise bashuga mami man ngomba ntangure kuja muri gym. Sinzi umuntu yambwiye ngo abakobwa bakunda umuntu afise dread. Ariko easy yo unkoza handi hantu bro. Ego siko kuri Estime we twarabonye ugwego gwiwe. Bro Estime ku myaka amaze muri industry siko nuvuga gute muri new generation mu legend arafite n'izina kweli ni best actor. Ni gute Estime ashobora kuba mu bodyguard w'umwigeme kandi ari umufana wiwe? Uwo mwigeme ari umufana wiwe? Umwigeme ni umufana wa Estime agaca aba bodyguard. Ariko ku kibuga c'indege bro ariko reka twibaze ko bijya binatari ivyo basi ari ibintu nyene twibajije. Oya byaragaragaye umukobwa kugira avuye mu kibuga c'indege aje Estime niwe yari inyuma yiwe yambaye amakoti. Tuzi neza yuko Estime novuga neza yuko ari mu best actor muri sinema y'u Burundi afise abafana benshi mu Burundi no hanze. Ni gute Estime agaciro kiwe bro ashobora kuja inyuma y'umukobwa tutanaze muri industry tutaze mu gisata cyo gukina amasinema ngo azanwe n'akamikazi. Ayo niyo makuru ngena ndonka. Ariko tubigaruseho nshobora kwibaza ko barakantu yakoze kugira avugwe kuko aba artiste benshi baradukora ukavuga ati reka nkoraka kugira ngo mu nyuma ibinkoze bisigare biravugwa mu bantu. Ariko kuko nk'ubu urumva iyo atabikora ntituba turiko turabiyagako. Oya ahubwo hari abantu benshi batitahura agaciro bafise. Man umenye neza yuko Estime ujya mwanya yaradekonye. Estime ntiyamenya agaciro afise. Ku kibuga c'indege hari huzuye abafana ba Estime. Abafana ba Burundi Film Academy bro. Estime ni gute ari umusene kandi akaze bro mu gihugu cyacu Burundi. Ariko acaja inyuma akacunga umutekano ngo w'umukobwa avuye hanze. Bro Estime hari n'ikindi kintu ngira mvuga ariko arambabarira. Estime gushika ino saha ari mu gahinda bro. Agahinda kiki? Estime ari mu gahinda yarahemukiwe. Yarahemukiwe. Gute? Kuko Estime ndamwibuka azanye timu yiwe yitwa 62 July. Siko? Yayita ngo ni 62 July. Sawa. Mbega muri gushika ino sahiri he. Abantu benshi bakuba mubona kagendera mu mugongo wandi. Wari Berensoro. Ariko Estime siko byari bikwiye kumera. Hariyo new generations ko ziramucako. Hariyo new generations ko ziramucako nga muri kino gihe. Hari abana bako baractinga muri cinema. Bariko baracako Estime kandi Estime yari umuntu w'umusiniyasite kandi yarakaze yaje neza. Ariko agahinda afise yahemukiwe nimwe mu bigeme sinza kumuvugira ngaha kuri mikro. Ariko umenye neza yuko ramuhemukiwe. Ni umwigeme yazanywe na Estime arafatwa ukuboko na Estime araduzwa muri industry arazanwa muri cinema. Ariko uwo mukobwa aheruka no gusinya amakontra y'ama miliyoni bro na channel. Agiye gusinya kontra yaranayisinye banamuhaye n'inoti bro. Agiye kuboneka no mu cinema ryoshe yazanywe na Estime. Estime agahinda afise mwene wacu karamurembeje. Abo Estime kweli iciza coco mugana za kugaruka kuwagendera mu mugongo. Reka tutere tuhaze. Itwa Libersoro abantu benshi baramuzi
cyane cyane ku masinema cyane cyane ku bwenge afishe mu mutwe ego n'umunyamigambi n'umuntu ashobora kwandika umugambi akawushira ngaho kumva uti umugambi urapasa ego ni Libensoro biko biravugwa neza ko yidogegwa na bamwe mu bo bakorana cyane gose yuko iyo mitwe afise ayiguma na wenyene ahubwo agashaka ko baguma bagira inyuma yiwe gose man urazi none ndibuka ikiyago twigeze gukora we twari kumwe mengo nigira nje kure izi we twari kumwe harundi musi twahuriye muri source d namubaza ati Libert ndakene yuko uha ubumenyi bajya abandi bitwe yuko ari batoyi bawe bukurondera isoko kanaka siko yambari ati MC jewe ubutunzi sindabwizeye kuri account ya YouTube kuko account ya YouTube yo mu Burundi murayizi yuko atamahera menshi tubironkako ahubwo je mfise izindi soko zo kurondera uburyo kanaka nicigituma ubona yuko mpagaze cyane aranambwira namubaza ati liberi yuko udakunda no kugaragara ahantu henshi yambare ati jewe bro sinavuye ingozi nje Bujumbura nje gusangira amafangazi cyangwa mu ruturutu n'abajya bagenzi siko naje gukora mu kazi bro aho twari kumwe izi siko yambare ati jewe naje ingozi ngiye mu karuhuko nuko bimeze ariko umuhari wa mbere ndamujya soro ashaka vyombe soro n'umuntu wiwanje n'umugenzi wiwanje ariko ashaka vyombe bro ni gute wamenye ubwo bumenyi hama n'ubusangize n'abandi ariko aravyumva nibaza ko ashobora kubusangiza abandi kujya afishe ijya ni Burundi Film Academy arabaha ubumenyi bwo gukina n'ivyo ariko natunganye avuga ati ubu naho ngomba ntanga ubumenyi bwo kurondera amamarshe kuko ejo canke hirya ejo nta wamenya dushobora gutakaza nsoro dutakaje nsoro abandi bansoro dusigaranye niba urazi ikintu kinyibukije tuca dusigara turi vide urazi ikintu nyibukije mbarira abakobwa baciye muri Film Academy basohotse barasohoye isinema imwe zibiri zitatu no guha nk'akarorero nk'umukobwa yitwa Hawa bro gushika ino saha wari he niyazanye isinema kandi yakunzwe cyane umwe mu bigeme yaciye muri Burundi Film Academy yitwa Lina jewe Lina yaranyigereye umusasura isinema gusora sinema Kamasutra igihe asura isinema ya mbere niyo sinema ya mbere yamwugurura imiryango yatumye account yo ya YouTube iba monetize ironka ama views ibihumbi jana bro ariko haize imisi irambari ya TMC je sinema ndayihevye jewe sinema ndayihevye ngiye kuronderarira mu bundi buzima ahubwo ndonderera umukiriya angurira account yanje ya YouTube bisigura neza yuko Liberi Mr Soro ubwo bumenyi yarose muri sinema nabusangize nabajya abandi bako bava muri Burundi Film Academy canke abo bandi basanzwe bw'amasoko kuko gukina vyo arabikora gukina na jewe noja muri sinema nk'acting wakitinze muri ya sinema ya Sami no vyibuka uvyibuka yuko nabaye umukinnyi mwiza Libera shaka ni wabaye mwiza oya reka uraza abantu benshi basavye ngo nzosubire gukina ariko naranze hari abantu benshi basavye ngo nzoje muri sinema ariko ndababarira ati jewe nta sinema uko zura disinga baziki oya siku disinga okay uku ni gufasha entertainment ya muga arimo amasomo kwe kugira iduge kugira bumve neza yuko aho bari bariko barakora ariko kumva ko barakora nibafasha urundi gwaruka kugira ruronka ayo masoko soro numwe afise mind bro soro numwe afise vision afise kutabona ayo maso atwereka muri sinema abona kure bro ariko ayo maso abona kure na yasangize nabo bandi turakine kubona bajye bakiri baciye muri Burundi Film Academy bazimye ahubwo nibaza ko ubwo bumenyi yabuhaye kuri Fanny wenyene ash wenyene na undi ndabona yagize ariko na Fanny ariko na Fanny uwundi yobuhaye ariko na Fanny taza kumugaruka uwundi muntu yogerageje basi ari gufuma gerageza ati reka ndamumanyurire yobaye ujya twavuze haruguru estime
estime ngabo nawe ariko nabo nyine urwego rwiwe twararubonye urwego rwiwe twararubonye nabandanye yibera mu bodyguard ni atari kandi yibera mu bodyguard ariko estime ntiyarakwiye kuba mu bodyguard w'umuntu estime yarakwiye kwiha agaciro kuko aragafise bro siko Soro tunamusaba asangize ubumenyi kandi Soro areka ibintu vyo kwigunda Soro n'umutazomusanga mu biyago by'abandi bagiye batandukanye bro ariko birakenewe neza yuko baja mu biyago nabandi akumva aho bagwaye nawe hagwaye kugira bose bakirire rimwe areke yuko kumengo arazi ibindi bintu birenze vyatari siko kubera arabizi nivyo ariko burya bumenyi canke zirya nzira zo kurondera isoko bro arakwiye kuzisangiza abandi kugira baronke ukungene babaho ariko nubwo biruko twoshimira abandi kuko hari ikintu twabonye uno mwaka kuva mu mwaka uheze tutari tumenyereye ikintu c'ama lancement officiel twarabonye ba Beri twarabonye ba Fanny twarabonye ba uriya yakinye biriya vya diaspora ninde ni Nera inakine na Nera mbega ubu ageze numbazi urumva kipore sana reka tubatera intege sasa hari ikindi kintu numvise abakunzi ba cinema bakunda kugereranya bagereranya cinema zo muri sud na cinema zo muri nord abantu benshi baravuga ati utagiye muri nord ntushobora kuba hit ku masinema utagiye muri nord ntushobora kugira ingufu kugira power ni mu gihe twagiye tubona n'abakinyi bo muri sud bakagenda muri nord kugira batere birakwiye hama nord bagaca baguma hariya bagaruke kandi muri sud ivyo ubibona urakoze cyane kuri kino kibazo tuvyemeranye neza yuko sud na nord siko bro ikintu cambere nshimira n'abantu muri nord baratahuye yuko cinema ni business bro cinema bayifata nk'akazi man siko cinema bayifata nk'akazi cinema barazi neza yuko irimo uburyo ariko muri sud hariho abantu bamwe bamwe babijemo kumengo baje kwiryohera sorry baje kumengo baje kurondera ama 6 sina 6 ahubwo baje kugira baboneke imbere ya kamera gusa siko bataratahura yuko ni business siko bataratahura yuko ati mbega bino bintu njemwo nakazi nico gituma hariyo bamwe bavuye muri sud baza muri noro siko vyagaragaye yuko bari mu kazi siko vyagaragaye yuko bariko baragaragara muri sinema y'u Burundi nkaho umengo basigaye bariyonkoye muri site ariko aho n'amacakubira ari karabamwe y'amasite bro siko ahubwo ni industry yose muri rusange nkuko wabivuze hari benshi ibihaye akarero kumengo utagiye muri none ushobora gutera imbere ariko ugumye no muri site urashobora gutera imbere mu gihe ikintu ciwawe ugihaye agaciro mu gihe ikintu ciwawe uvuze ati kino kintu je ndagihaye agaciro ndavuze ati kino kintu mbega ni business n'akazi kubera abasiniaste benshi bo muri side benshi simvuze yuko ari bose ariko benshi muri bo barashobora kuba babijemwo batabona yuko ari business sindakubeshe cinema ni business cinema n'akazi umaze gutahura yuko ari cinema yuko ari akazi ari business inyungu uraza kuzibona siko uraza kuzibona ubu ntaworeka kuvuga yuko umu best actor uko kwezi kwa gatandatu n'uko kwezi kwindwi ariko aragaragara ava he nava muri side siko ariko aragaragara muri cinema zikaze kandi ziri muri statut za mbere zifise ama viewers zakorewe lancement bariha ku mahera zakorewe lancement iteye ubwoba zakorewe lancement abantu benshi bari barimo ava muri side kuko yabitahuye yuko ni business abantu bo muri side murakwiye gutahura yuko ari business ebana ahubwo nkuririsha abantu bo muri no kuko baratahuye yuko bino bintu ni business baratahuye yuko nakazi reka ndabikore nkuko ari akazi reka acting yuko ari akazi abantu bo muri side baraho nyene bazi neza yuko bako barakina muko murakina sawa ni mubandanye mukina
siko ariko nimutahura yuko ari akazi reka ahubwo bamwe abo batawira akazi baze bariyegereza abandi siko baze bariyegereza abandi ya nuko bimeze aba no muri side mutahure yuko cinema ni business apana yuko ugiye muri cinema uragaragaye kuri kamera sawa uragaragaye siko kandi bene ko nabivuga nshavuye kubera iki abantu bo muri side je baramaze no kumbabaza cyane benshi baranajya n'imihari ngo urumva ngo ugiye muri noro ngo ni makutere imbere bro siko biri ahubwo bifate nka business ashobora kuja muri noro ntutere imbere bivanya n'ukuntu wabifasha na mind yiwawe ukunge n'urukora agaciro ikintu ciwawe mbega ukuha agaciro impano yawe gute kandi nkuko hari abantu bari muri noro batateye imbere kuko nabo nyene bafite ya mentalite bazi neza yuko bino bintu napfuye kubijamo ariko ntibabifashe nka business ni nkuko hari abino muri sud nka kujya warukivuze bateye imbere bari ngaha nyene muri bateye imbere bari muri sud ariko bashitse ahandi hantu bro yani ko bimeze gusa aho tuca tufatira mu ubwinshi bwabo mu bwinshi ya ego tukiri muri ivyo nyene vyo kugereranya hari nkuko twariko turavuga sinema zo muri Nord na Sud hari n'abakinyi babiri bo ngaha bitwa ino muri Sud Mr. Kane hamwe na Chris Izo MZ barahitinze bro bari mu kazi kandi bumve neza yuko muri new generation abo bahungu bonyene ndagisubiyemo abo bahungu bonyene nibo bahungu bari mu kazi ivyo rero uwubipinga sinzi yuko azoba aravye ikindi kintu bro nibo bariko baragaragara mu sinema zikaze ndaguye nk'akarorero muri sinema zitatu ziranze amezi agera kuri 3 y'uno mwaka hariho intore ntindi niyo yabatanguriye hariho Ciramunda hariho n'iya Fanny data siko abo bajama bose uvuze ari babiri bro ntawureka kwemeza kubera bose bari muri iyo sinema zikera kuri zitatu bro siko gushika ino saha tuvuze yuko twotanga award kuba best actor new generation abo jewe sinoreka kuziba hari babiri bro kuko bose bari mu kazi tuvyemeranye kuko bose bari mu kazi kuko ugiye kwitegereza yuko gushika ino saha isinema bariko baragaragaramo ni sinema ubona neza yuko ziko zireronka views niniya cyane ziko zirerekana idarapo y'igihugu ziko ziramamaza cyane igihugu cyacu cy'u Burundi kugera mu makungu siko ntawo kwirengagiza yuko ari bamwe mu basore babiri gushika ino saha bari ku mwanya siko bari ku mwanya gushika ino saha twarakoranye n'ibiganiro baranabiza abantu benshi bankurikiranye ku yindi channel siko barumvise big energy cyangwa barumvise mentality bafise mind bafise mind yo gushika handi hano bro bafise ya mind yo kuvuga ati je bino bintu nabijemo nk'akazi siko nabijemo nk'akazi twe twavuze ikintu cyo muri sida ibaza igituma Mr. Kane yavuye muri sida aja muri no kuko yabifashe nka business yabifashe nk'akazi mbega uri kurankurikirana waje imbere ya Mr. Kane waje muri sinema ya imbere kare siko ubu mbega ko yaguciyeko uzi neza yuko uvuka muri side kandi ufise impano kuko we yabifashe nka business izo Chris urazi yuko mbega avuye Muyinga bro ujya n'umwana w'Imuyinga man nagira no kumusaga ujya izo Chris n'umwana w'Imuyinga yaje Bujumbura aje kwiga bro afise family yiwe iri muri Tanzania bro siko kubera ko yabifashe nk'akazi araza mu gisagara ca Bujumbura avuga ati iyi ni business njemo gushika ino saha ari he si best actor ni wo mushira muri batatu ba mbere mu Burundi bariko baractinga kandi neza ariko wucuzana yuko ngo mu legend ngo waramutanguriye ariko warabijemo ariko ntuzi ivyo urimo siko nibabaha amashugwe yiwe nibabemeze neza yuko muri new generation nibo ariko barigenza neza kandi cyane bro ego okay man yo ari ya nuranyishe ke yo woyo reka tubabwire bagende bigurira kana ni Mr. Kana ya ego na izo Chris
bigurira akantu gose kwe cyangwa bagurire je nzobatamwe kubera batorura riha bari no mu bihe vyiza bari no mu bihe vyiza amede sasa rero ya bro gushika ino saha sinibaza neza yuko hari sinema zosohoka mu Burundi hatarimo touch ya Amede ngo zivume touch ya Amede mugabo rya Amede no muri legend niki gitumana kubari ati hari sinema zosohoka ngaha mu Burundi kugira ngo zivume zitarimo touch ya Amede biragoye hari abantu usanga sasa muri bibiri ari umuntu yubaka izina man ugasanga yaragyubatse washaka abantu benshi ntibanamuzi ego afise mu kuboko kuniniya ugasanga afise ukuboko kuniniya muri bijya bintu ku buryo wewe yicecekeye ivyo bintu byose bica ni nka kuriya umushinge urabona umushinge umuntu yubatse ego umushinge ntitubona uri munsi ugata umushinge ntanzu yuba urazi mbegana no izi ko yuko Amede yatanguye ari umusiniyasta kina amasinema bro mbaza ati ni kubera iki Amede yabihevye Amede yarabonye yuko atari umuhamagaro wiwe Amede yarabonye yuko atari impano yiwe ndaza kugaruka no ku kintu c'abantu bitwa ba legend bro bari muri sinema ariko atari umuhamagaro wabo ariko bafise uburyo ahubwo ubwo buryo bari gushira muri sinema ubwo buryo bari bishira muri sinema ngo ko barakina siko ubwo buryo ahubwo nibabuha abandi bana kugira batera imbere bro Amede yatanguye akina sinema ariko imyaka igera kuri 3 Amede iraheze ataboneka muri sinema director ari umu director w'intore nindi isinema ya mbere yatanguye kuronka views nyinshi ngaha mu Burundi muri new generation ama views menshi bro Amede Manirakiza siko yahevye sinema kubera iki yarabonye neza yuko sumuhamagaro wiwe atireka mbe director wino sinema intore nindi ariko feedback twarayibonye feedback yagenze neza siko ndemeza neza yuko gushika ino saha isinema zo mu Burundi hari sinema yitwa Ndahazi ya SABBAS irimo touch ya Amede feedback imeze gute ni sinema ku munsi ishobora kuronka views ibihumbi jana iyi sinema cira mu nda ya Mimi Hey urazi mbega yuko irimo touch ya Amede irimo touch ya Amede indani siko irabubu isinema imumisi birigeze ku maviews 200 bro kuri account ya YouTube ya cira mu nda siko nishiki tubona kuba neza yuko amasinema mu Burundi hatarimo touch ya Amede biracaguye cyane kugira abano bane wacu ariko kandi iki kintu c'amasinema kwera iki caduze cyane muri no minsi mu Burundi mani cyane ugenze kubona yuko muri entertainment mu minsi iheze waguma wumva imiziki gose yaramakuru y'imiziki yaramakuru y'abaririmbyi aha mugabo ubusigaye ahubwo gukora content kuri cinema ahubwo abaririmbyi bashimira Imana kuba yuko abakinyo sinema bataririmba yumvire ukuntu bagira lancement officiel bakarihisha ku mujyango ibihumbi 10 abantu bakuzura inoti ingana na ya noti twahora turiha muri concert y'abasani abakinyo sinema ahubwo aho bari biyubahe kandi tunabubahe kuko uravye umuntu ategura lancement officiel akarisha ibihumbi 10 abantu bakuzura ibaze yuko abakinyo sinema iyaba bahibongoza canke baririmbe biba bimeze gute nako ngaruka kuri Amede Manirakiza Amede Manirakiza iyi ni yindi nkuru abantu benshi batari bazi ikiyago tugeze kugena yambari ati namubaje ati Amede ku myaka ufise urakwiye kurongora kandi urabigaruka niko namubajije bro siko namubarira ati urakwiye gushira umukobwa mu nzu mu rugo yambari ati icambere cyo no kwizeza sindota nkundana n'umukinyi w'amasinema kubera mbaza ngo kubera iki yambari ati je sindota nkundana n'umukinyi w'amasinema kuko iyo ugiye mu rukundo n'umukinyi w'amasinema muguma mukina sinema nye za sinema zawe zose kwa kugimukira muguma mukina ngoye nk'ubu director ari kara directing umukunzi wiwe nico rero akabona ukija aka video karabibona ravyejo baca binjira indani mu nzu baca barugara bavuga cut umujyango uguma wugaye sinzi ivyo barimo kwe ejo rero yibukije yambari ati ibaze no bankundanye n'umukobwa ngaca namushira muri sinema kugira ya acting ibaze duhebanye akaba yari we umu actrice principal
wibaza neza yuko iyo sinema yuhava ibandanya canke yuhava nyicira akazi ikihagarara yambariye ati jewe sindota nkunda no mukinyi w'amasinema acarampa n'inkuru abantu benshi batazi afise umukunzi wiwe bagiye kuduha invitation mu misiri imbere bamaranye igihe c'imyaka igera kuri 3 iyo ni muri abantu benshi batari bagiye itatu yose imyaka 3 barabivyari yambariye ati jewe no muhira barantera pressure n'umukunzi wiwanje arantera pressure akambarira ati Amede harageze yuko turushinga ariko Amede yambariye ati je n'ubugombe bw'Imana bizobera igihe ati ariko tumaranye igihe c'imyaka igera kuri 3 turi mu rukundo n'uwo mukunzi wanje uravyumva man iyo ni exclusive n'abantu benshi batari babizi ariko kuri Anashiya nakubwize neza yuko tuzoza tubazanira inkuru z'ukuri kandi inkuru zo gusupportinga abana b'igihugu kugira tubateze imbere nayo target yacu mu misi yaze tubona Fanny Lavine aragize lancement nziza y'amateka kwe ndibaza ni nawe wa mbere yarakoreye muri kijya kibanza ikibanza kizimvye ikibanza cagutse bari tumenyereye ari kibanza kijamwe abaririmbye gusa ego kweri kandi kiberamwe ama event akaze abandi bantu b'amasinema twari tubamenyereye mu makartier baguma baja mu bya Noro ariko aho tugeze sinema yacu si ya sinema izoguma muri Noro gusa izi lancement officiel mutegura mugombye kuzigumisha muri Noro nta terambere nimwe muzopfa mubonye ahubwo zishikane mu gisagara ca Bujumbura kugira tubandanye turyoherwa bro wari kuvuga ku kintu ca Fanny Lavine yagize lancement officiel bro barazi neza yuko akamo twigeze kuba dutera cyane ati Fanny rega Fanny muri kino gihe nitwari tumuzi nk'umukinya w'amasinema twari tumuzi nk'umukinya w'ama prank Fanny twari tumuzi nk'umukinya w'ama prank kuri Solution Cup hari haize igihe kinini ariko ivyo yarabivuze impamvu muri press conference yakoze none bibaza yabivuze kubera iki kubera kamo twamuteye Fanny twari dukumbuye kumubona nk'umusineyaste Fanny twari dukumbuye kumubona nk'umukinya w'amasinema kugira yavuze impamvu nawe abakeneye nyene nk'umuntu w'umumama kwitaho abana rero ashobora kubabona ati abana banje bakuze no bashyira no muri sinema bakactinga ariko gushika nino saha Fanny ntaranyemeza bro siko Fanny gushika ino saha ntarasubira kunyemeza kuko ni episode ya mbere ni episode ya kabiri siko yisinema yiwe data ahubwo amashugwe abantu noya n'abana biwe bro abana biwe n'abasineyaste nagiye mbona bactinga navuga ati ati bano bana biwe we ati bano bana biwe mbega ko batuzana yindi miriro idasanzwe kubera Fanny jewe yahora nyemeza kera ariko muri kino gihe amaze imisi ari muri prank ari muri Solution Cup reka ahubwo ubure tumwitege yuko agarutse muri sinema ariko muri sinema y'u Burundi isinema yiwe yitwa Data bro iri muri sinema zibiri za mbere ziriko ziraronka ama views menshi kwanza zitatu bro ego ivyo turavyemera ego gushika ino saha amashugwe ndayaha abana biwe sindayaha Fanny kuko igeze kuri episode ya kabiri ariko abana biwe bavuye muri Fanny niwe yabatinze niwe bambeye abandi ego ariko niko mpa amashugwe abana biwe kuko abana biwe batweretse iyindi image nderamushimira Fanny yuko yatuzaniye muri sinema izindi image tutari tuzi umujama yitwa Sefu muri episode ya mbere Sefu apfa isinema episode ya mbere ihera yapfuye Sefu muramuzi neza yuko iri mu cameraman muri lancement muri conference ni yareka afata amasanamu Sefu ariko yaragaragaye mu sinema tunamushimira cyane Fanny kuko yarazanye abandi bana muri sinema niwe akaraduza Mr Khan niwe arakaduza n'ujya mukobwa w'inzobe sinumwene yitwa siko ariko arabafasha ariko abana biwe ndena bahana amashugwe kuko abana biwe batweretse iyindi image Fanny re cagiye kakaruko yararimo kurugo turakeneye yuko rero atwereka ya image ya kera nkuko yarari gushika ino sana aranyemeza bro
siko ntaranyemeza ahubwo ndindiye yuko anyemeza kubera iracari kuri episode ya kabiri tugene kuri iyo reka tuze ku makimbirane ari kwi cinema yitwa Dada hari mujama yitwa Jibu yasohoye cinema ayita umwana w'ikinege avuga ko story ari yiwe ngo mana yajewe yakore kuri King's family King's family Burundi bro Jibu nta nuwo narinzi siko Jibu nta nuwo narinzi ariko Jibu ugiye kwitegereza isinema yavuze bro kuva yivuze na change kuri account ya YouTube kugira ndayikurikirane sanga bro yarakinishije abahitinzi man sanga ni sinema irimwo Mr. Sami irimwo na Kanyana bro Mr. Sami no legend ariko witegereje na history na history izo zibiri histoire zibiri umwana w'ikinege na Dad hariho ukuntu zisa zigomba gushushanya nabivuga mu Kirundi abantu bashaza gutahura siko zigomba gusa ego siko zigomba gusa ukuntu ariko Jibu kuba yaravuze bijya bintu bro nibaza neza yuko ngira ariko cinema ya Jibu niyo yatanguye gusohoka hari haiza amezi agera kuri 10 amezi 10 amezi 10 urumva yuko umwaka amezi 11 urumva neza yuko umwaka wagira uhere iyo histoire isohotse bro siko iyo histoire ya Jibu isohotse ariko ugiye kurabaza gusanga history zigomba gusa ariko ndagaruka ku bakinyo mu cinema bro abakinyo mu cinema mu Burundi bose bafite ama histoire asa siko bazi neza yuko arabaye imfuvyi arakundanye naka baravanye baragiziki bro twe ntituragira mind ntituratera imbere vya hatari ntiturashika ibintu vy'amagogwa bazi amagogwa inkundo kandi bose ugiye kuraba ni jambo ry'Imana gato ni jambo ry'Imana ugiye kuraba sene zabo uza gusanga sene zabo zisa bro je barazi neza yuko ibiganiro twagiye dukorana n'abafani twagiye dukorana n'abaribere twagiye dukorana n'abandi bro bino bintu ni kugira iterambere muri cinema kugira ibe bro siko muri cinema kugira ishika handi hantu siko ino cinema yacu y'u Burundi bafise ama histoire amwe ino cinema yacu na hantu na hanini baragera bafise za histoire zo kuvuga ati jewe ndapanze iyi histoire iki niki ukoza gusanga ni story zigenda zisa abanditsi benshi bacu bagenda batanga ama histoire asa ariko je nibaza ko ari kubera burya ibihugu byose ubiravye na karanga Mr. Same niwe yavuze ati ngo twese dukina ninde erega ama cinema ingene bimeze inspira kuri ubu buzima tubaye ya ego nimba tubaye mu buzima ego mu buzima bwo kwibana inkoko ego twese dukina kwibana inkoko ibitoki biki ariko ari abandi babaye mu buzima usanga abajura baho bamena ama bank ugasanga za Amerika ugasanga bakinye cinema nka zijya nyene tubaye mu buzima bw'inkundo tubaye mu buzima bwo kuvuga nakayabaye imfuvyi kwe ariko none ubuzima bugiye kugenda nabi nimba Jibu yaravuze ko yakintu bro yarafise intuntu afise igituma yabivuze bro afise igituma yabishikirije kandi ashobora kuba ari mukuri cyangwa atari mukuri ariko muri industry bro biba bikenewe muri industry biba bikenewe yuko uribuka mbega mu muziki yuko Sadbi yadugiye kuri Big Fizzo yari karamwipima amwipimako nicyo gikenewe no muri industry y'amasinema siko muri industry y'amasinema birakenewe neza yuko bagira umutima ukomeye bro bagira umutima ukomeye ibaze nka Fanny hamwe yo bagwaye umutima gushika no sa ngo Jibu yaramuvuze ahubwo camwe na Fanny kumengo nawe nyine ntazi ivyarimo hamwe no kumva neza yuko yagwaye umutima iyi ni inkuru bazoronka handi hantu ngo narumve yo canke bakumva wewe wabavuze umutima udundira kuri bose nini ndabibasubiriyemo jewe sinzovuga umuntu atari kuki wewe uri kuravuga ngo estime no mu bodyguard bibaza yuko aza kubira abaryohewe urabyumva nimba ava ku block ariko coco cyo nabwira coco ariko ubu barabitahuye bariko barabitahura mu misireze baca baku block kugira umuntu atahure siko industry bino bintu nimba ushaka yuko ntuzovugwe
urashaka ubihebo bivemo siko isinema ya Jibu yarasohotse isinema ya Fanny Lavine yarasohotse ahubwo reka tubashigikire bose kuko bari mu kazi kandi nje ngahango tuko turabivuga ko kuko bose bari mu kazi kuko bose nabanditsi beza kuko bose bari atweretse ibikorwa baratweretse inguvu zabo zigestandukanye ariko nkuwo gwara umutima ngo naka yamuvuze bro bihebe ubivemo hama ubirikera abafise imitima ikomeye hama babandanya akazi kabisa hari umwigeme mwiza cyane ni icuki kweri yitwa Kadora Vere Kadora Vere arangira no mu moto ari benshi bari kuvuga ngo kuki adakora ivyiwe kandi koko ugiye kubiraba ari mu bakobwa bafite izina batarugurira ibintu vyabo baguma bagendera kubandi inyuma y'abandi kubandi iki coco mbega ni ngombwa ngo yugurure gwiwe ntushobora gusanga atari umamagaro wiwe kuko je nawe dushobora gukora ugasanga je umamagaro wanje nuwo kugurura ama business ngaha nanga hariya na hariya mugabo wowe ugasanga si ivyawe ahubwo wewe akazi kawe nako gukorera abandi none twese tubaye ababosi byo bya bigenda gute ariko urazi none rero sasa tugarushe kuri Kadora Vere wewe ubifata ubibona gute easy sinakubesha kino kintu cavuzwe cyane bese barabimubariye bro ariko Kado reka ndakivuge ndaze neza yuko azonabibona Kado habuze iki kugira uzana ibikorwa vyiwawe siko usanga atari ivyiwe man nico gituma ari ndiko ndakubarira ndavuga usanga atari nico gituma ariko ndakubarira yuko Kado iyi 6 ari kararonka muri kino gihe bro kwanza biko biraba tuko turabona izindi image z'abandi bana b'abakobwa bariko baraza ariko Kado iyi 6 ari kararonka bro atabivyajemwe umusaruro Kado ivyiwe bizoba birangiye kubera ko mbega abagenzi biwe bo bamuhanura iki Kado hari hageze yuko Kado niwe muntu yatangwe yarabonetse no muri cinema yitwa Intore Nindi yaronse ama views menshi araronka abafana benshi araronka abantu benshi bo kurikirana ibikorwa vyiwe bwite ariko ni gute uronka iyo 6 yo mu bana b'igihugu bagukunda cyane ariko ukacubura no kugira account yawe ya YouTube basi yikreye ugira ama vlog basi siko yikreye ugira ama vlog urabe mbega yuko ati mbega iyi YouTube nkreye nzohava ndonka fan base nzohava ndonka bankurikirana Kado ashaka vyumve Kado nagwankoro rimwe ahubwo ni kumubarira yuko 6 ari kararonka bikwiye yuko agira account yiwe ya YouTube akazana ibikorwa vyiwe apana none azoguma ari kumwe na Amede muri BMT kuko BMT bro nta mukinyi yigera isinyisha kontra bro BMT baza kubera ari kiraka hari abantu benshi batabizi hari abantu benshi bazi ngo Kadongo wari muri BMT ngo Kadongo wari muri label ya BMT kwa Amede Manirakiza ariko siko biri kuko aza kubera kiraka ni nkuko mugoma mumubona mu zindi cinema kuko nta control afise muri BMT Kado nico gihe ciwe cyari kigeze kugira azane account ya YouTube azane ibikorwa vyiwe hama tumushigikire kuko ejo azovyuka havutse uwundi mukobwa amucako azogera gukrea account ya YouTube bro feedback izoba mbi izoba ari squata na hazoba zigukina gute kubera muri gihe ciwe ntiyigeze abiha umwanya nibigeze abiha agaciro nico gituma uzobana neza yuko hari abantu benshi baje tuzi ariko gushika ino saha feedback yabaye mbi kubera iki bagiye kwirotruva vyaraheze bamwe baramaze kuza kiya gihe bari bafise ujya mugambi mwiza canke ijisho ryiza ryo kubonwa ariko vyarangiye bro Kado Havera mushiki wacu turakeneye account ya YouTube create account ya YouTube giri account ya YouTube hama tugushigikire nimudashoboye kwandika bakwandikire mbega urazi neza yuko muri izi cinema zacu bibaza ni bangahe bazi kwandika ni bake bazi kwandika ariko barandikirwa kandi kwandikirwa si bibi kwandikirwa n'ibintu bisanzwe kwandikirwa n'ibintu bisanzwe ya Kado Havera turakeneye account ya YouTube uzana account ya YouTube amatugushigikira apana kumugira mu mugongo wa BMT kubera Amede twarayaza arambarira ati je muri BMT
nta mukinyi nige nasinyisha kontra bro bajya abantu bose ubona baza muri BMT canke nakinishije muri ntore ntindi bro bajya abantu bose ni kiraka bro jarabimbwiye ayo na mu makuru benshi batari bazi muri BMT nta kontra nimwe y'umukinyi iriho nibiraka by'abasineyaste bavanako muri sene kanake muri sene zingahe bro yego Kado ndibaza aravyumva ikiganiro nibaza ko yakiravye cyane man ariko arakiraba ariko arumva ka muri kuramutera apana wewe nabandi bakunzi biwe hari amakimbirane hagati ya Mimi Mireye na Fanny Lavine benshi bavyita ngo ni showbiz ni beef ya business bega ni beef ya business koko canke bavyegereje umutima nk'abandi urazi mbega ahantu byatanguriye kuvugwa kuri yo sije elica gihe basohoye lancement officiel tariki zimwe niho byatanguye kuvugwa yuko kumengo bino bintu birimo gupinzanya kubera yari tariki imwe ariko umwe yaragize uko aragira iki arahindura itariki aravuga ati jewe ino tariki reka ndayihindura siko ariko ndaza kubitahura ko bino bintu Mimi Mireye na Fanny Lavine gushika ino saha bari muri sinema zibiri ziko ziranga amezi abiri akira mu nda hamwe na data izo sinema za mbere ziko zirerabwa mu gice cy'u Burundi ivyo ndanavyemeza siko ivyo ndanavyemeza kandi cyane ariko hamwe hoba hariho business ya beef nibabandanye bayikora kuko izo bagaburira ariko ntibavyegereze imitima siko ntibavyegereze imitima kuko muri bo sinze kubacira urubanza ariko muri abo bantu bagera kuri babiri hariho umwe amaze kuvyegereza umutima ico ni kiganiro ya episode ya kangahe nzoza tubashikiriza umwe muri abo babiri amaze kuvyegereza umutima ayo namwe mu makuru ngenda nka muri staff muri zo zibiri zigene zitandukanye kuvuga haci uwundi yo haturira ivyo rero je nabikubariye kubera yo namwe makuru ngenda nka mu staff yabo bantu babiri bagenda batandukanye kuko hariho umwe yavyegereje umutima gushika ino saha yavyegereje umutima arabona neza kumengo umwe n'umwasi wiwe ariko je muri biboro uzanye kumengo uri kuravyegereza umutima ukibagira yuko ari business ukibagira yuko sinema Fanny ari wimutunze ukibagira yuko sinema Mimi ari wimutunze ukacuvyegereza umutima ngo nake yasohote kubera isinema zabo buzisohokera nk'imisi imwe umwe asohora no musi undi asohorejo siko isinema yiwe yasohotse no munsi ya data ejo hari sinema ya Mimi Kiramunda siko ariko ico nico cyari gikenewe habe competition muri sinema kandi yubaka competition ya business atari za beef zo ku mutima ikindi kuri ico iyi competition niyo yatumye amasinema avuma abahiti nico gituma rero nari navuze kare mu misi yeze wumva imiziki gusa amakuru y'imiziki ariko kuva Fanny Lavine na Liberi batandukanye amakuru atangura kuvugwa ubwo rero abanyagihugu n'abandi niho baci batangura kwitaho sinema nico gituma ariko nakubare yuko rero habaye utuntu nk'utu tudusha ubizi biratuma abantu bavyita biratuma kubera ubu 90% sinema ni yiri kiravugwa mu gihugu cyacu cy'Uburundi kuruta umuziki siko ivyo rero vyafashije yuko sinema mu mwanya yiri kiravugwa ahubwo ariho benshi bavyungukiyemwo kumva yuko biko birazamwo business ntibaze bavyegereza umutima ariko nabo barenze yuko hariho umwe muri abo babiri yavyegereje umutima gushika nino saha batariko baracana uwaka siko ariko mugabo nizo sinema za mbere ziko zirarabwa mu gihugu cyacu Burundi kandi zo sinema za mbere ziko zirigisha abana b'igihugu cyacu Burundi kandi ziko zirabaha inoti ikwiye ariko ico narangiriza ko kuri abo babiri lancement officiel zabo zarakomerekeje abantu zarakomerekeje abantu ico ngira mvuge gusa candangiriza kuri abo bantu babiri lancement officiel zabo hari abasiniyaste bashitse mu bibanza ariko kubera kwinjira hari amahera ariko babujijwe kwinjira ngo ntibishobora kwinjira
ngo batarishe amahera kandi bari batumiwe ariko ndagaruka kuri abo bantu nyene babitegura abo banyene babitegura ni gute ushobora gushira ku muryango umuntu atazira ibintu bya sinema atazi nabaki ni gute ushobora gushira umuntu kuri security ku muryango bro wewe ntuzi umukinyo w'amasinema ntuzi n'abakinyo w'amasinema batanu utushira aba security ngo nuko batuye mu masitengora abagangi ari abagangi rega batazi nakazi nta telefone ugasanga hariho n'umukinyo w'amasinema afise izina iyumvire mbega muri lancement officiel ya Mimi mbega urazi yuko Amede yankiwe kwinjira ya Mimi Amede kandi nawe nyine kandi afise touch yo kwandika kuba yaranditse muri irya sinema ya Mimi irya nyene bagiye kugira lancement baranga ko yinjira nico kintu kintangaza afise touch muri irya sinema ariko aba security urazi yuko bamwankiye kwinjira ngo ntibamuzi bro siko ibintu ko bifise izindi mpoyo ayumva ngo ntibamuzi bro wibaza ico kintu nico kintu ko nakubara neza yuko sinza kubigaruka ko cyane ariko lancement officiel zabo hari utuntu twagiye tuboneka atari twiza kuri iyo mvo yaba legend aba security baje ku miryango no kwa fani byarabaye uko nyene bro no kwa fani byarabaye uko nyene hari abantu benshi baba cineaste bagiyeho kandi bafise ubutumire ariko ba security barabankira kwinjira ngo nimpaka baresha irya dika kandi byari birekuriwe kwinjira kuko umuntu agutumiye biba birekuriwe ariko ikibabaje nuko bashira ku muryango abantu batazi abo ba cineaste bro bro kiganiro kibaye kirekire kwe ebana oya ni inyigisho bro ni inyigisho mugabo reka tushimira abantu badukurikiranye bari mu hanze bari hanze y'igihugu ndavuga bari USA Canada France Belgique ahantu hatandukanye Zambia no nga muri East Africa mu Rwanda Tanzania hose ndazi ko tubafise abakunzi reka turangize gutya twavuganye byinshi tuguma tuvuga abantu bande reka ndaguhe kano ga challenge tasha abantu babiri wifuza yo tasha abantu babiri ubunyene wifuza abantu babiri datahije abantu bose baci bakora subscribe kuri Anashare 227 siko mwese muri rusange mwebwe mwese mubonye kino kiganiro abo nabo muri rusange n'abantu siko abo nenda n'abatahije siko ariko nibagiye neza yuko ariko nzobivuga no mu kiganiro gikurikira turafise na sponsor ikaze turafise na sponsor ikaze mze yo naravyibagiye ariko nzobivuga mu kiganiro gikurikira nta kibazo nzobivuga no mu kiganiro gikurikira kugira tubone neza yuko support baduhaye ikaze cyane wa kabiri utahije wa kabiri ndatahije abafana bahora badukurikirana ku zindi channel zigitandukanye ariko bagiye kudukurikirana kuri Anashare turi ku gatebe k'ubusesengura siko bagiye kudukurikirana kuri Anashare kandi ku rukundo rurenze kuri bwa bumwe burenze baca batwandikira muri commentaire ati blessing ati tkundazi neza yuko atamusi numwe muzotumara amazi kuko turiyo kubera mwebwe akanyuma duhereza ari dushaka dutange credit ku muntu umwe amaze kuguha amafaranga menshi akugabiye utakoreye uravyumva amaze kukugabira amafaranga menshi sinkeneye ko yamenye igiti usamuye credit gusukuremwe abavyeyi bawe amaze kungabira amafaranga menshi utakoreye nakoreye avuga ati nkuko novuga ati akira ndagucorere 2 bare akira ndagucorere 10,000 ugende ugure baju canke hozagara amaze kunkorera amaze kumpa kukugabira amafaranga menshi kari benshi mze oya wakugabiye menshi yakugabiye nga yangabiye menshi yasinza kuvuga muvuga izina basi yumva ngo yiyumve reka ndagushimire bro yiyumve reka ndagushimire twari kuri Anashare 257
niho bagiye kuza bararonka ubusesenguzi bwiza cyane gose butomoye kandi bwizewe kandi burimo n'amakuru y'ukuri burimo amakuru y'ukuri ego ico tubasaba ni gufyonda kuri subscribe canke s'abone bivana n'ururimi kwa telefone ukoresha turazi yuko ari abantu bacu kandi neze yuko ndazi neza yuko nibwo butunzi dufise abariko baradukurikira n'iryo tunga kuko hatari hobo natwebwe n'ahandi hantu twonashika ntaho ego je nitwa Arthur Batmix tari kuri Anashe 257 imbere ya kamera hari Gundos MC Gundos is blessings reka dusubire tubonane mu kiganiro cy'ubutaha bro tubazaniye ayandi makuru tubazaniye ubundi busesenguzi nibaza ko bizoba bitese ogwan ciao ciao